beef za kera sinzi ko muzibuka za wakari power na wanachishka mimi uravye ukuntu bazikamisha ndavyibuka bose bace batera imbere ego utatera imbere aronse nka 2000 basabika canke 1 million yego sasa beef zubu byose bigaruka handi hari ikintu citwa intebe y'ishuri nka beef akora beef nyene ukumva ni beef ya vrai iyo beef yiwe nta wewe ntanze gafise narabwira abashaka kugukubita sha ibirimo bon hariho ivyavuga n'abamu no kwereka n'igitumi birimo bamye namye numviriza ikiganiro ndakurikirana iyi radio sana namye numviriza ikiganiro bavuga ngo hands up, let me see your hands up ku bakozi bakunda akazi kabo, ku barundi bakunda uburundi bwabo, ku bantu bakunda abaririmbyi b'igihugu c'u Burundi. Now mubona gute ndabasubije inyuma gato, hasubiza inyuma gato kuri uno musi w'abakozi kugira ndabazanira umuziki mu mizi yawo araheze imyaka itari mike mu gihugu cacu c'u Burundi. Bamwe mu baririmbyi bagiye baramenyekana, bagiye barakundwa cane, batabira ibiteramo vyinshi haba mu gihugu c'u Burundi haba no hanze y'igihugu. Sinzi ko muvyibuka yuko hari abaririmbyi dufise mu Burundi bigeze no gusohoka mu Burundi bakaja gukora amashow mu Buganda. Now kuri uno munsi, ladies and gentlemen, turi kumwe na Frank Generation 80, umwe mu ba hitmaker Uburundi bwigeze bufise kandi buzokama bufise imyaka yose bivanye n'inyandiko yiwe, bivanye n'ubwenge ubwira n'ishaka ryiwe. Benshi mu bantu batanguranye umuziki barawutanguye mugabo at the end of the time baracika intege. Mugabo arakubwira ati jewe ntibikunda, sinshobora kugenda kagirire, I have to come back muri ino myaka ya 2025 ntegezwa kugaruka kugira ngo shobore kuryohera, shobore kugarukana kakanovera kanje ku muziki muri industry y'u Burundi. Ndi kumwe na Frank Generation 80 ni wandi aririmba ndagusavye umbwire icabitumye. Niyaza yuko iyo ndirimbo nimba ari umuntu mwicaranye atayizi, wonye n'umujenzi wonye yavutse hirya yejo, ariko mubwire yuko ari imwe mu ndirimbo zafuse, ari mu ndirimbo zafuse akarere zirafata ahantu hose, umuririmbyi yitabira amashow yose, amakermesse ahantu hose, abari wari karaboneka mu mashow mukira weekend bamutumira. Nimba mubona abaririmbyi bavunye no munsi umiseze hari abandi bigeze kuba bafasha akarere kandi bavuga bati twebwe turacafise contribution mu muziki wacu. Ndi kumwe na Frank Generation 80. Papa, you are welcome. Urameze neza? Ana je rero ntanguye kuvuga kuri wewe, ndabura ibintu mvuga, ndabura aho ntangurira naho meretse. Ni byinshi ni byinshi cyane. En fait ndaryoherwa cyane, abakunzi ba Explosive baramenyereye. Ndaryoherwa cyane iyo turi kumwe n'umuririmbyi atari mushasha gusa, ahubwo afise kahise ku muziki, afise imyaka myinshi muri no industry kubera abazi vyinshi. Je nakumenye haje Imana ikora ivyayo kuri no munsi mukuru w'abakozi, dushimira Imana kabisa, kuko je nakumenye muri ca gihe turi abana bato tuza mu masho ugasanga watumiwe muri kermesse, uri ahantu ntashobora no kwegera ahantu uri, mvuga ati je namwira, mvuga ati namonye Frank nikuwa naye nimemuona, mugabo ntashobora no kumegera. Ubimana irafashije, ndashaka kukuramutsa, ndashaka kwicarana nawe. You are welcome. Urumwe mu baririmbyi beza igihugu cagize gifise kandi kizokwama gifise. Nibaza yuko no guhikaze cyane. Umunsi mukuru mwiza kwanza w'abakozi. Merci beaucoup nawe ndamukozi n'ubura cyari ku kivi. Ego cyane. 19h. Ego. Mani gwezagire merci. Cyane. Abandi baragira ikonji, twe nta nikonji tuba dufise. Umukozi wa vrai nta konjagira. Arayiha. Ama ndajyoye kubona mwantumiye bwa mbere cyitse muri Buja TV. Yes. Bon, kiganiro ki live kuri TV. Yes. Ego muga kwiradiyo namaze kuza mu kiganiro cyane Explosive. Cyane. Thank you so much. Numunsi mukuru w'abakozi nakazi. Umuziki uri mu buzi bukomeye dusigaye dufise muri Afrika, mu isi no mu Burundi. Wewe umuziki abantu batazi kwara kazi canke udekriva gute, uvuga gute, we kwerekana gute, umuntu akubagiye ati nyere ukuntu umuziki arakazi, wowe musigurira gute? Umuziki nakazi gakomeye gerageze kuraba kwanza kwiradiyo wanje. Yes. Ikintu ca mbere gifise umwanya munini, amasaha menshi n'umuziki na sport. Hama vite quotidienne yacu kuntu tubayeho. Iyo umuntu ashavuye yumviriza umuziki, iyo umuntu agize urubanza yumviriza umuziki, umuziki anababaye yumviriza umuziki. Ndibaza yuko atarubanza goba batazanye abantu bateramisha. Yes. Naho uzokumva ingoma ziri apartir y'umuziki. Yes, Frank, iyo tuvuze akazi bisigura ngo ni ikintu umuntu ashobora gukuramo n'ico mufasha kwibeshaho. Kuri mwebwe abaririmbyi murafise namukungene mukura muri bintu byitwa umuziki cyane muri kano kazi kanyu, ukuntu mushobora kwibeshaho, mubayeho gute muri rusange? Ivyonya sinorinda ndayivuga
bwa sagasishwa rumuri Yes. iraboneka ngahanye murazi turetse jewe nikuyemwo liste y'abartiste benshi uzibitunze yes we kuri abaye kubera byo uvuze ngo wikuyemo mva shatse kwa je ndiko ndagira emission yes abandi aha turaje kwanzura urabibona nivyo vyanzanye yes ntiwari kuntumira atara oya ya ntibikunda nakati iranazi ni ibintu bon urinzi ubona ikintu wa festisa Yes. cyose nakati yes urinzi ubona ikintu cyose ushoramwe amafaranga witeze kunguka nakazi yes nakazi gakomeye yes now uri umuririmbyi amaze imyaka myinshi imwe mu ndirimbo zawe zamenyekanye nibaza yuko ari yahindi natanguriye ko ndiko ndavuga mbe mukundiki oya si ijya niyo yamenyekanye cyane hari bavuga yuko umuririmbyi wese yamafise indirimbo ya mbere agira ko kabisa hano hose ashitse bivuga ati nije naririmbye yandi naco gituma rero natanguye kuririmba kugira ngo abantu bashaka gushobora kuvuga bati Frank nitumwibuka ndabibutse ko wari waririmbye mbe mukundiki ni indirimbo ise histoire kandi iboneka ko ari indirimbo yandikanye ubuhinga bwinshi siyo gusa no mu ndirimbo zawe zari indirimbo zandikana ubuhinga kandi byaragufashije kugira ikibanza kidasanzwe mu muziki w'u Burundi gushika no munsi kuko kahise ngo karavugira abantu ngo mudusubize hari inyuma kwanza byari bimeze gute umuziki kiriya gihe wakiriya gihe utandukaniye hehe n'uwo munsi ama strategy mwakoresha atandukaniye hehe naho mwakoresha uwo munsi umuziki mbega ugerageje kuvuga muri rusange mwebwe mu gitangura n'abariko baratangura ubu itandukaniro ry'umuziki w'inyuma y'imyaka 10 iheze mwebwe muri ko muraririmba no muri no mwaka wa 2025 n'ijyahe ubunya murakoze mubaza ikibazo ciza yes ubunya sico kimwe na kera kera nta marezo social ahari hari radio nka zitatu ngayo yes CCB Isanganiro RTB yes byari bigoye cyane ubunya umuririmbyi urashobora kumumenya atigeze ava no muhira akora karirimbo challenge TikTok gatwika akaca gapartaja akamenyekana kya twararuha cyane twararuha abagenzi banje barabizi nka Sad barabizi yes abantu twatanguriye rimwe barabizi yes byararuhisha sana mu gubunye evolution yarabaye urabona hariyo ma réseaux sociaux kera nta YouTube iri monetize yari hari yes unye muririmbyi arashobora no kutagira concert ariko akabaho kubera akabaho akariha akamuhemba yes kubera umuziki mumupartagije abantu bakakunda igikorwa ciwe akabaho kubera umuziki yes bon itandukaniro rihari kera muga kera abantu barabifataho serieux cyane kuko usumbu ubunye barabifataho serieux muga kera kwera atabantu benshi bari bwaze muri shatse kuvuga kuri kote y'umuririmbyi yes umuririmbyi yarashiramo ingufu mugubunye mpora numva uturirimbo kumva kari mu mengo nta effort bashizemo kandika Jean kwera baziti umudiho uraza kwivugira n'icyo niterambere bon kera umengo hari muziki bitonda mu gukora cyane yes ubunye umengo barashobora gukora umuziki kwera baziti umudiho umudiho niyo wavuga turatamba simaka twumva ivyo bavuga yes tandukaniro mugabo evolution iriho evolution iriho gute iriho kwera ama réseaux sociaux umuntu arashobora gutera imbere atarenze gucoka cyane iryo niterambere kiriya gihe bavuga ngo umuziki no musi bavuga ko umuziki ushobora gutunga umuririmbyi n'abarinzi benshi baciye ngaha baravuga ati je mbaye ko umuziki nakandi kazi nkora kiriya gihe warashobora kubatunga canke n'ubunye birashobora kuba bintunze je kuko ndiko ndavuga kiriya gihe umuziki warashobora gutunga umu artiste byari bigoye mugabo umaze gukora hit abantu bakakumenya natwa ntiwaguma muhira wamufise Jean icukura mu icufungura nta bitabara umurengera nk'ubu n'amafaranga atari bwatagaciro baguhaye nka 500,000 warashobora kuyakoresha mu kwezi sico kimwe n'ubu yes muga evolution uko umwanya ugenda ntitworya umuhari ngo ibihe bya kera bijya nivyo vyubatse ibi vyubu cyane iyo tudatangura kuririmba kiya gihe iyi industry yacu hari gihe uno musi tubigeze ngaho Frank muri ijya myaka mugitangura ndavyuka tanguranye n'abarinzi benshi ba Black G mu myaka yawe barimba mahiti abandi barinzi benshi bagiye baraza mugabo mu nyuma habandanya baki waruhejeje gutanga karoro kuri Sadbi nibaza ko Sadbi ari muri baki babandanije kubandanya bakora imyaka myinshi mwebwe mwakoze kandi mwari mufise amahiti mugabo umunsi umwe muri ikata musana babivuyemo iryo cika y'intege ryavuye kuki ikibazo ciza uramatse kona kwisi ukuntu navutse no kuntu wavutse sico kimwe ubuzima buragabuye yes je na change ku ishuri presque na Sad barabizi yes hama ngiye ku ishuri ukuntu ubuzima bugenda burevoluwa niko ubwenge bw'umuntu bugenda burata Sadbi
yagize neza kubibandanya kuko urabona niwe je ngize nka ambassadeur w'iwanje no gira sati kubera niwe yagumye ari generation zose cyane ari adapta cyane n'umubosera atego ari muri generation nshaka biraryoshe cyane je nafashe inzira imwe ko twese nitwokurikirana ibintu bimwe iyo bamwe baja mu bindi wafashe inzira yawe je nacenja ku ishuri of course birampoteza kanya gato muga sinigeze ndeka gusohora umuziki wabibuka yego sinagira back to back kenshi ngosora indirimbo ziguma zisohoka mugabo je nama ndimo sinagira gusibingana n'ivy'abandi kuko nawe mfite umwanya muto mugabo nagumye nkora kandi je ndafise ukuntu target nari mfise ico gituma ubunye ubona nari kusha ndabiheba ubona ko ntabiheba yego nico nyene nkeneye kumenya kubera iki bamwe baragiye baca bagumayo ba J-Fire baragiye baca bagumayo baririmbyi benshi no kuri Rwanda ari ndadondagura amazina mugabo wewe at the end of the time ukavuga ati no ntegerezwa kwizingwa ngaruke nico ikintu caguma kigusunikira kumva yuko wosubira kugaruka bon jewe ahanini nivuge jewe ndafise imana yo gukompoza twese turabizi kabisa turavye jewe ofeti naho nteguma ndirimba naguma ndi hafi y'abaririmbyi ukabandikira imisitari hari indirimbo uhora wumva ngaho ntitubivuga hari indirimbo mva z'abantu ziryoshe kuko zaryoshe ariko ugasanga ari mu kuboko kwanje ndaba bibira akabanga umuririmbyi afise kategori nyinshi hari umuririmbyi afise voix nziza hari umuririmbyi yandika hari umuririmbyi atandika aririmba gusa je birambesheje je nagumye mu muziki sinayigeze ndabiheba je na nijya jingo yo muri Tagata na Primus jingo ya Primusic ya jingo ni Icons ni ibintu byinshi bafite jewe kubera biri muri jewe sishobora kubiheba je mfise indoto yo kuba nka Chancho ariko Chancho wa nouvelle generation umuntu abantu bose bumviriza indirimbo ziwe zidapfa ugerageje kumviza indirimbo zanje urumva ko ari ikintu naho yumvisha umuntu umutama yoryoherwa nawe mfise umujene yoryoherwa nawe woyumvisha umuntu w'umumama yoryoherwa umupapa yoryoherwa umwana akiri muto nico gituma kenshi nteba manza kumviza iki kintu eske nzogisiga kizogumaho okay nico gituma ukunda ko ibintu byanje ndabiha umwanya Frank hari ico bita good music na hit song ndiko ndakumviriza umenga ukuravuga yuko ufokaliza cyane kuri good music ariko nyinshi muri zya good music zirashaka kudashika kure ngo ziba amahiti zinjire mu bantu cyane alors que umuziki muri kano kanya tugeze kari urudandazwa nta bwoba ufise ko vyohava bi udakora hit song ivyo nyene utinya ubwo mushaka gusohora ibintu bikundwa n'abantu bafise mu mutwe ugasanga biraza gutuma udashika kure nkaho wategerezwa gushika kubera umuziki wa kino gihe ugeze ahantu mbaje ikibazo ciza sije nabonyura hejeje ivyo vuze wowe nivyo bibaza basuko uzorabe tuhere kuba maze gutera imbere in Nigeria South Africa urabona ko baririmba ibintu vy'akaranga kabo of course twekwe tubikunda kandi igihe mu minsi heze igihe Burna Boy yari mu Faransa giheruka kuzuza stade traditionnel no mu kiganiro yakoze bamumerekanye nk'umuntu yahagarakiye cyane African culture cyane niyo ofet umbajije ikintu kandi ikosa ryayo umuziki ni promotion na ya miziki ya kera y'amayaya uravyibuka imwe ya kera n'amayaya beninga muyivugije cyane abazungu bayikunda suva ngo hit song cyangwa ngo good music good music ni hit song kwa hit song n'umujournaliste atuma iba hit song good music igituma mvuga ngo nishika kure yani wowe uba wayiminimije bashaka gufata umuziki uri ba prepare kuryoshe ukawutuma abantu bawukunda na international bakawukunda je ndirimba ahubwo good music ariko ibuze promotion ubu jewe ona ko ndiko ndamurika ibikorwa byanje kuri Creative c'est target kuja mu Rwanda ndafise muri EP yanje ndirimbo z'igiswahili iya ndirimbo niyo yasoka y'igiswahili nzogenda kugira emission muri Tanzania kumurika kazi kanje isigura ikintu ni promotion muzugaye ikintu ngo ni ikintu ngo si piano cyangwa iki piano wayumvise kwera bayivugije cyane hari n'umudiho w'abarundi bashobora kuvuza cyane bivanye n'ukuntu okay ndaguha example no kwereki amagaba baguma baja mu biteramo hanze biri international kandi baririmba ibintu biri traditionnel akaranga bisigura ega baye abantu bo hanze ntibashaka kuririmba nka 50 Cent kuko baramufise deja niwo musumvise
niyo ngorane dufise kandi vraiment ndabivuze nk'aba auditeur n'auditrice Yes. abantu bakurikirana imbonera kure bavyumva yes gituma tutaja no mu ma award Trace Award mwarabonye mu Rwanda barazanye style yabo Afro gakondo yego they are trying but they urashobora are kuririmba trying indirimbo y'ipiano iryoshe vraiment ituryohera ariko ntibayikunde kwera itarimo traditionnel of course au fait ivyo nanira noririmba indirimbo vraiment nka ziya z'abarema z'aba noziririmba ivyo nanira ndabishoboye mugabo je nshaka originalité ikintu gituma umuntu avuga ati biya bintu ntibisa nabiya vyo muri Tanzania biya ni mu Burundi umva je ahanini shaka kuduza idarapo ryanje yes zo kumvize n'amasong yanje ndirimba ibintu vyerekeye ingano ne ndirimba ibintu vyerekeye muri Kampala atavyonze je ndirimba ivyo ngaha mugabe yabindi bagira nivyo nanira mu majamo make nta hit song nta good music hit song nuko abantu babaye umuntu ajejwe promotion akaba yayikunda yes akaca yivuza n'ahandi arige mwebwe mutavuze indirimbo ariko mwisite abandi bantu bakayikunda cyane vyama vyambaye bakavuga ngo none kweki ngo indirimbo ngo idatera imbere ngo aroke tuyikunda ngo kandi turazi kumviza indirimbo ziryoshe si jewe promotion iragoye promotion n'amafaranga cyane ufite amafaranga indirimbo yawe naho yo bibishe iramenyekana niyo defo nato y'abarundi mugabe ivyo birahera birakira yes buke no kuza turabigisha gusa buke tusabe ibiganiro babivuga bizoteba natwe dukunda ivyacu narabonye la fois passé hari groupe ndimwe y'abartiste bariko baridoga ngo ibintu ngo ntituja mu matrace none tuje muri trace deja wewe hari umuririmbyi w'umurundi utemera kandi arimba neza uri umujournaliste none yoja muri trace gute wenyine utamwemera kandi ari tutategeza kuba nimwe mutegeza gupushinga ikintu none iyo twandika ama message kuri ya page ya trace tukashira ku idarapo ry'u Burundi twese abantu base abarundi 10,000 n'aba diaspora bari hanze yes wibaza yuko ituri kurikira batari guhamagara base imwe iryoshe y'u Burundi nuko rero kiya kibazo wambajije nagerageje gucishura naho natevye Frank weruka kugira comeback kandi je novuga ko yari comeback nziza kuko watuzaniye EP kandi EP yari naryoshe by the way kumva ko wa muririmbyi ntaratakaza kanovera ku muziki wiwe iyo umuririmbyi agiye akagaruka aba yipanze ntashobora kugaruka nka kumwe yagenda avuga ati aka karere ndakaje muri bisaba hari izindi nguvu misaba we wazanye inguvu zahe waje wipanze gute mu majambo make bon je urabona ko yakuru natanguye imbere n'abasadbi n'abayoya ari umwanya nataye naho utaye mu muziki ndi mu bindi nariko ndiga kandi nararaba ukuntu bandi bakora cyane negeza kubigana inzira baciyemo n'indi strategy yanje yindi bon sinovuga ibintu byinshi nta bintu umuntu akora abandi batarakora bizi mugabo hariyo originalité y'umuntu yes je ndazi ko ndi Frank ipi yanje rimwe indirimbo zitanu ndibaza muri ga EP Cuba bandaze waranse aho witora narimvye urukundo ndaririmba Deception ndaririmba La Vie tradition ukuntu tubayeho ndaririmba umva narimvye indirimbo zitanu imwe yose ifise ice sigura yes izo narazibahaye bisigura ko umuntu wese cyangwa umu journaliste wese w'indi radio kanaka azoronka indirimbo akunda yes hama ikintu gishasha nzanye ni kije en fait je shaka kugira originalité y'u Burundi hamwe mufise Frank ushira ku idarapo ry'u Burundi nico kije mbona umengo nico gikuru kuko n'abantu bankurira Kidumu Fizo je nibo mbona umengo yes abakera ntabonzi abo ni bonzi maze kubona wabonye kungena nibo mbona nabo nyene mu gukora ba focusinga cyane ku Burundi bwacu yes kuko ntituzoririmba ngo ndiko ndirimba kuri Frank niyo naja hanze impindure nationalité ya manche ntangura kurimba nka Chris Brown ngo ya style okay zoguma ndirimba nka Frank je nico novuga originalité y'u Burundi shaka guteza imbere Burundi bwanje yes Frank umuziki kuva haraheze nk'imyaka 3 warahindutse cyane uri kuraraba ku isi nko makosa akunze kuba ku isi yose warahindutse urava muri playback yari maze imisi bariyo bakuramo ama concert ariyo ugaruka cyane muri live aha bari n'ivyo bashaka kurama ama concert ya live ba Davido ba Chris Brown ugarutse muri live wagarukanye n'ubuhinga ico bita technique z'umuziki aho uri kuraraba abantu bari kuri marché muri no myaka ari abantu bazi kuririmba haraheze imyaka atari boba bari kuri marché ahubwo hari kuri marché abandi bantu mugabo ugasanga muri no myaka basuye kugaruka aho muri Amerika bari ko barasubira kuririmba old school muri South Africa bari ko barasubira kuzana mass choir bisigura ngo ni harmony
yes ni harmony ni ibintu byinshi bitandukanye Yeah. n'amajwi rya mbere rya kabiri rya gatatu benshi mu barimvyi bo muri entertainment yo mu Burundi nibaza yuko batari ko barabona ahantu muziki uri kuraja nama mvuga nti kwa kundi mwe mwari mubayeho ndibaza yuko igihe mwatangura umuziki mwe mwakora amatravail mukaja ahantu mukaririmba mukagorora umuhogo mukagira wewe mukugaruka muri no comeback yawe wagarutse wabibonye yuko umuziki ugeze ahantu usaba za technique vocale za technique musicale warabibonye hari ico wabikoze ko kugira ngo ugaruke uri ku mwanya je mfise amachance uravyibuka ngitangura je sinigeze ja muri music playback cyane yes ari nka show iri abantu batafise bije nini bazane live niho nagira biki yes muga jewe umuntu yanyigishije kuririmba bon yagira live yari umuntu avuza ibitari n'amapiano yes chamvana n'uyu muntu ntanguye career yanje yes fatana na kuri ni live music mfatana na kuri nja muri orchestre ya band ndakorana na Romeo ndakorana na Bantu Fizo yarafise orchestre umva je sinigeze ngira ibintu vya playback yes je nubunye izi ndirimbo nsohora baza kuzirepeta abo umuntu wa guitar kandi uzokumva izi ndirimbo zanje ziba zirimo guitar solo piano yes je ndirimba live udafise uburyo bwa live ndagira playback mugabo je nexige live je ndirimba live yes witegura gute kugira ngo muri on time vyerekeye ijwi mu vyerekeye ijwi ni discipline ijwi ryawe kugira nirihinduke je nkeneye iyo discipline niyo nkeneye kuko ndazi ko ari abantu benshi bashaka kuba ariko radukuri nkavuga ati je ndakeneye kugira abantu benshi ariko araba television ushaka kuba arashaka kurondera umuntu akabimegisha sinoca nigisha abandi ivyo nkora nkanda vyekane live oya urashaka kubabwira tu assist muri iyo discipline live no kuruhuka ushaka kuririmba ijwi giza nimaka nturikoreshe cyane niyo kwiriga uri kurasaragara mu bantu ama ucuja mwijoro ucusara live ni no kururira ijwi indirimbo yo kugira yandike bavuga yuko indirimbo muri no myaka tugezemo kugira ishike kure birasaba ibintu byinshi bwo kugira yandike bisaba kuriya muri ya hemut canke buri mu cakirere bisakirere buri mu kavuga ati now I have to stop everything gende nandika umuziki kubera this is the good environment that this is the good vibes kugira ngo hende umuririmbyi mu artiste wari wese ucapa ugira ntashobora gukora ako kazi atagyohewe naho kwandika indirimbo ya deception sibaka ngo ubushavuye makube waryohe uba uri muri mood nayo kugira uje muri mood mpaka ubumerewe neza ntushonje hari ikintu utabura unyotewe kunyoterwa wa kunyoterwa ashobora no kunywa amazi kamera bien umuririmbyi wese akora neza yamerewe neza iyo mu mutwe wiwe ariko fonctiona neza ni nkuko ndi ku ishuri sinari kwandika indirimbo ziryoshye cyane kuko nafise ibindi bintu ndiko ndafocusinga Frank duherutse kwakira abaririmbyi ngomba mu kanya bacashiramo indirimbo yawe abantu basubire bayinezerere guca nanga n'umurongo bakuyagishe duherutse kwakira umuririmbyi yitwa Passy Étoile du Centre aravuga ati hari kibazo abantu batazi abaririmbyi muri new generation ntibubaha iyo ipeti habinadabu iryo jambo Roriro yarabivuze muri kino kiganiro nyene avuga ati abapeti ntandero bagira arasubiramo araraba kamera avuga ati ntandero bagira Passy acavuga ati jewe bituma nabonye ko bana bapeti barinda jewe ndumuririmbyi dukora ibintu bimwe ndi mukuru wabo narabitangiye tijyari banciyemo muri banciye ko kuri arena akurengana akafise nk'abantu 15 bari nyuma yiwe umengana umugenerale kugu akaguca impanda kirenganira ntarakugera na yambu kandi abitswe mukuru wiwe wamutanguriye abizwe ari ibintu mwubatse kugira bashobore gushika hano hantu bashitse nibaza ko hagati ya mwebwe mu mazi gihe mutanguye n'abantu barimvye bari kubatangura ubu mudafitanye imigenderanire myiza ivyo bintu mvuze ni vyiza ugize neza ukimbaza ngo mansigure ndanahanure n'abaririmbyi bashaka yes au fait umuntu wese ikintu cyose kiraja mu imyaka abaririmbyi benshi ntibafise discipline kwera ikintu bafise abantu babahanura murundi yavuze ngo nyamuburi kimuhanura niwe na nyaburi kimuhamba au fait ashaka kubona yakoze indirimbo iryoshe vraiment kandi ubunye kwera vyoroshe kuba célèbre ni dans 2 jours indirimbo 2 jours uronse nka dika abantu baba matwira abantu bibujumbura bose yego kwe sasa hari ikintu kindi citwa discipline mbene discipline sikuca bitwara nk'umusani kandi umva rezo social araba Tanzania
karaba Davido yinjiye muri boîte muga natwe iki gihugu cacu murabona iki gihugu cacu Burundi kirafise ukuntu kirafise akantu k'akaranga sinzi ko murabibona ego kuramukanya n'umuco mwiza kuva ke Cuba budget nakubonye sindagukuboko kwanje hari ibintu za kwiyumvira naho baba guhamagaye ngo uracerewe sindakubwira ati Cuba ba umva uca wimvira ko nishimye kandi aba bana barabareza sosiyo benshi nganye n'ishuri muramboro mengo kandi utahuriye n'abandi bantu ahandi hano ubone comportement wundi kuno yisonera ubone n'undi kuno yisonera ubone usaba kwisonera yes mugasti bose arabana batekereza byara abantu tumanze kuyaga ba December Dramati Double J n'abana batekereza cyane n'abantu uvuga ati uyunye azovamo ikintu utotinya no gushiramwo ibintu muri we kwera avuga ati uyunye arazi ibyo arimo abanya nabo batisonera bajya bazokwikuramwo reka natwe tukitangura twari benshi hasigaye baki umva ivyo ntibivyigira biba muri societe abantu bisonera n'abantu batisonera abantu bakora akazi neza n'abandi batagakora neza hariho abaronka amafaranga kuri ako kazi k'abandi bagakoze kuri abo batisonera agenda batekerera bon imana ntirenganya nabo bateza abo bicamo mu nyuma bazobibona yuko kutisonera hari ibintu bitagufasha ibintu vy'amabifu navyo Frank tugeze muri generation umva ngo muririmbyi ngo atoye amapine y'uwundi muririmbyi ngo abonye bagira ivyo onye je nazo ko bitari professionnel kwa bifu y'abandi nari kumwe n'abaririmbyi ba international papase Kampala je nabona ko ariko arapanga ibifu bari kumwe bakabiyaga kwera bo bashaka guca amahera ega bifu zo ngaha kwanze baragira ibifu ziri real ndugu yangu ziri real banahuye ziri real kwera atacho bazikura banahuye bo kwica mugaje nka je hari umuririmbyi novugira mu mbabarire kuvuga undi muririmbyi mu kiganiro canje ofu je naramaze gutera intambwe yiwanje abandi je ndakunda beef ona nk'umugize beef mukaca mukora nka show weekend mukore beef ku kwezi kuza muce mukora big show muduze stade fresh hari beef za kera sinzi ko muzibuka za wakari power na wanacheshka uravye ukuntu bazikamisha ndavyibuka bose bace batera imbere utateye imbere aronse nka 2000 basabika canke 1 million yego sasa beef zubu byose bigaruka handi hari ikintu citwa intebe y'ishuri nka beef arakora beef nyene ukumva ni beef ya vrai iyo beef yiwe wewe ntanze gafisi narabwira abashaka kugukubita sha ibirimo bon hariho ivyo avuga n'abamu no kwereka n'igitumi birimo bamye namye numviriza ikiganiro ndakurikirana iyi radio sana namye numviriza ikiganiro bavuga ngo Jean hari abantu baca babifata fo bavyivugira mugabo ariko rirondera ubuzima oya sindavyibaza no kuri je niko nibaza kuko none ushavurira umuntu atacarigera atatarashikako sinumva ko ugiriye ibifu umuntu nawe umuntu umengo bon ibifu ya nziza ni bifu y'akazi apana ibifu yayaze n'umuntu abaririmbyi ntibikenewe ko bagira ubugenzi bahurire ku kazi kwera n'ubundi ntihobwira ivyo musoro undi muririmbyi canke umutera inkuru gira bifu nziza bifu zivamwe ikintu bifu nawe uvuga ati bifu na creye hama mubonane muyage ko ne mutayaga niyo ujya mu coordinateur wa Trace niyo yakubaza ngo umuririmbyi wemera uri umuririmbyi ntuzovuga umurundi zocuvuga umu étrange bisigura bifu ntibaho mu bisanzwe ni strategie y'akazi mu gihe ibaye beef real mu Burundi sinabaza ko yoshoka kuko abantu benshi ngana nabonye ntibatunzwe n'umuziki naho buririmba ubufise ibindi bintu umuziki vraiment ngasi nibaza yuko haragiraho 100% ukwa nk'umuntu ngo kwera ngo yakoze ngo indirimbo iryose umuririmbyi wa vrai ntashavura n'ibiza vy'uwundi ahubwo biramunezereza kuko abari kaserukira wewe cyane Frank reka ubwo ivyuma bazana indirimbo yawe ndaje abakunzi bacu bayirabe gato bashire ku murongo bakutelefone bakuyagishe ndazi ko ari benshi bari bagukumbuye na Generation 80 ebaga inimero y'abashikiriye ya telefone mwebwe nyene ni mumibwirire how much mwakiri indirimbo neza ni mumibwirire ibikorwa vyiwiwe mwakunze ni mumibwirire umunsi mukuru mwiza w'abakozi nkuko nawe nyine ari umukozi mwiza mu muziki ni mumibwirire niba hari ikintu mwamuterera niba hari ikintu mwamuhanura mu minota mike dusigaranye mu kiganiro cacu ca Explosive nimba hari ikibazo kimwe bibiri canke bitatu urashobora kubaza turi kumwe n'umutumigwa wacu kugira ngo ushobore kumubaza ibintu bibandanye bigenda neza nenda bakumbuye cane nari nkumbuye kubumva mu telefona nari nkumbuye kubumva muduhamagara
muri mu mihinga itandukanye swat bariko badukurikirana kuri Canal Plus swat bariko badukurikirana kuri Star Times muraho murameze neza umunsi mukuru mwiza w'abakozi nanayibutsa yuko ari umuntu hajya adafise akazi rega ashobora kuba ari umukozi none ntuhora ukora mu nzi wanyu nta muntu n'umwe atari umukozi nta muntu n'umwe adafise ikintu akora ni ikibazo c'umwanya gusa umunsi umwe bizogaragara ko kumbure nawe kuri umukozi kubera ko uzoba ufise ahantu ukora quelque part muri company ariko kuba umukozi ni attitude ni inyifato ugira ni courage ni ishaka ni organisation ni kumva y'ukuri ku buryo ushobora gutunganya ibintu now umunsi mukuru mwiza reka tubandanye tuyagira na Frank nimwaza kudutelefona ndagaruka ndabitabe nimwaza kutwandikira message kuri iyo numero kuri WhatsApp ndagaruka ndayisome ndanabibutsa ko muratwandikira kuri WhatsApp kuri iyo numero canke muradutelefona kuri numero isanzwe kuri telefone zanyu ukitwakura uratubwira ati nitwa naka ndiko ndabakurikirana mperereye aha hanyuma ikibazo canje interano yanje canke ikintu nkeneye kuvuga niki turaza kuba turi kumwe kugira ngo twakire ivyumviro vyanyu Frank turi muri 2025 ugarutse mu muziki nibaza ko ufise kazoza ufise ahantu ushaka yuko umuziki wawe ugiye kuzoshika mu myaka iri imbere nkeneye kudu ukungene uriko urahategura bonje mu mutwi wanje ndacafise urugendo rurerure Rwanda bonda sinovuga ko nkiri muto muganda cari muto yes kuvyo nkeneye gukora ndacafise ibintu byinshi byo gukora hama ejo raziko kenshi haba hazi imana je ivyo prevoya sinobivuga byose kumbonesha kuri yes ni byinshi je ndibaza abarundi badutije amatwi na support ndibaza yuko ibintu byose bizogenda bien kuko no kugira umuntu abandanye niko twabonye support yaba cyane sinari kubiheba iyo abantu batambira ko biryoshe cyane bon nini nuko abantu bogira sabone YouTube ya twakira umutumire Frank yes allo pipi papa oyo safi vaninde utwapiye ndikeve mukinanira nira na Frank Generation 80 ashiyo mujama kweli aha yari yarapoteye gusagarutse neza oya mwibwirire aha yari yarapoteye gusa ya Jeffresh nibwo ndaje kweli imeze neza ego sha none wewe hajya uvuka hehe je mvuka imwaro gusa bonye ndi mukinanira uzosubira ruguru ryari ga papa niyo nahora none uzosubirayo nzosubirayo gusa ntiharagera niwasubirayo uzobanza umurungikire nk'umusheri wawe niba umufise hariya akajya kariri mubwire ati ndaje sheri nagukumbuye aha yes uzwa explosive turi kumubwira ngo tubandanye turyoherwa nani za ndirimbo ziba zanditse neza zisobanura zerekeye nimba udafise umusheri n'izandi ndirimbo zishobora kugusubiza mu rukundo erega ubundi bano barinivyo badufasha byinshi hari n'igihe baduha imistari tukaronka ivyo tuja kuresha abantu nka Cuba batwifitiye amajambo make uko umustari wa Frank avuga twiriwe nzokoresha ku munsi wejo mu kwataka yes allo yes explosive allo yo yes tugeze muri monde aho ibintu bikomeye cyane nako ibintu vy'ama featuring ikaba nakira umuntu explosive allo yamaze kunyerera tugeze muri monde aho ibintu vy'ama featuring bisigaye bikomeye cyane aho salo vipi urameze neza gamaza ninde utwakwiherereye he reka se kugira ndakumve neza avuze ko witwite amaze kunyerera Frank tugeze mu monde aho hari abivyo bashaka kubarubaka ama careers ama career yabo biciye muri gukora ama featuring basanga Nigeria bariko barasohoka baja gukorana n'abanyamerika gusanga South Africa bariko barondera abanyamerika n'ibindi bihugu baronderana wewe wibaza yuko iyo technique y'umuziki yo gukora ama featuring
mu Burundi tugeze aho tuyikoresha cyane twigumire ngaha nyene sisi kwa sisi harageze ko tujabuka tugende kurondera ama featuring mu Tanzania muri Kenya muri South Africa twemere kuri iyo noti kuko bitwara n'amafaranga menshi canke amafaranga tureke kwirirwa turayata dukorane hagati yacu dukora indirimbo nyinshi dukore n'ibintu byinshi mugabo tugume ngaha hagiye uvuga ati ntiharagera ku bwanje je nibaza yuko nk'abamaze persa bagashika kuri yuko haragera hararengeranye ngira n'uburyo bubura gusa nandi hararengeranye kuko murambona aba Diamond iyo bariko barangaje aba artist canke aba producer mu Burundi yes je nibaza ko tubuze uburyo nandi hararengeranye yes kuko warabonye nk'indirimbo ikozwe nka collabo y'abarundi n'abanyarwanda kuki giwa cane zurabe rya Dramatina Juno Double J na Bruce Melody umva ko ikiryo isigura hararengeranye ahubwo hasigaye abanyamitahe ko baza barashora kuko erega n'ibintu dufise ngani two bidandaza hanze tutahenze gufata brand zacu fatanye n'izabahari yego niko nibaza cyane now mwiriwe impore ndire nova ikampara ndabakunda ukuntu utwitaho mukutuzanira abatumire twabadukumbuye ndakunda cyane Frank Generation 80 umufana wiwe akore cyane dusubize ku murindi wa kera n'indirimbo z'amahit ko turi nyuma yiwe natera jimbere notebye nawe indirimbo yawe shasha ndayinyotewe cyubaba yes hello mumumbwirire uwo muntu niba yimushikira ngire yuko aje kuri YouTube yes plus de 100 chansons kuri YouTube yes cha ndazi ntaze buriyo yisangamo yes allo ni best mukanyosha vraiment uwo muririmbyi yumve kwa kunzwe atitayeho ikintu na so much best. Merci beaucoup. Bite ndi Claude Mukanyosha ndamwifurije umunsi mukuru mwiza hama Frank yubahwe arashoboye yaramaze iminsi atekereje ariko azaranye ngubu zidasanzwe wagwane now hey mumeze neza ndi mu buyenzi ndashaka indirimbo ya Frank Generation ndagusavye umbwire turayigwa mu kanya turako turazicishako Salo Explosive mambo vipi Yes hello Yes allo yamaze kunyerera abo bitaza gukunda ko muturonka kuri appel muraza kutwandikira message kuri WhatsApp kuri yo numero nyene muriko murabona ngaho imbere yanyu kugira ngo mushobore kutubwira nica kibazo mushaka kutubaza ndanakebura mwese muriko muratwandikira kuri WhatsApp ndabwira ko bitaza gukunda yuko dushobora kuyaga kuri WhatsApp mutwandikire ama message apana appel ukeneye kutwakura uratwakura kuri numero isanzwe dusigaje iminota mike iri munsi y'iminota 10 ndakeneye yuko mwenyene mwibariza utubazo Frank Generation 80 canke mu muteri intege canke mu mubwira umunsi mukuru mwiza canke sico muza kumuyagisha iyi ni indirimbo ndaje iri muri EP yiwe igizwe n'indirimbo zitanu aherutse gusohora indirimbo acata ko anayikorera amasanamu inayo yitiriwe EP ni indirimbo yanditse neza ubonamwe aba danseur beza bavuye mu magaba ubonamwe mu Queen video mizi ubonamwe video nziza iyo tubonye umuririmbyi agarukanye zino nguvu ku bwanje namashaka kumutera intege kugira ngo bandanye akorane nguvu nyinshi ku murongo Explosive mambo vipi Yes papa Yes hello Oh yamaze kunyerera muraza kutwandikira abo bitaza gukunda gushaka kuyaga kuma appel bivanye n'ibirere turi ukungene biriko biragenda mabonye ko hagorobeje akavura Yes hello Arwanditse ngo ni kubera ko yatambishije umukobwa yambaye nabi kandi yashizemo traditionnel ngo ni kubera iki wangu watambishije umukobwa yambaye nabi kandi washizemo traditionnel Gandirimbo ni traditionnel moderne ni kubya nashizemo style y'amapiano muri traditionnel bon ucuvanga ama couleur bitamugyoye atubabarire acakuramwe ivyamuryoheye erega ivyamuryoheye baguhaye ingya baguhaye isahani iriko ibintu ukunda n'ivyo udakunda ucika ivyo ukunda nta ivyo udakunda navyo ukabireka Yes hello Yes hello Explosive mambo vipi Yo papa urameze neza Yes umunsi mukuru mwiza w'abakozi papa wanje
Yes, ninde utwakwiherereye he? Uvuze? Ntituriko turumvikana neza kugira ngo dushobore gutorana neza ku murongo. Frank, uno munsi canke ejo uripfuza yuko umuziki w'u Burundi uzobandanya ukorana ubutazobwihari ukabandanya ugira intambuko nziza ugashobora gushika kure, kumbure niba uvyipfuza ubona yuko hokorwa iki kugira dushika kuri iyo ntambuko? Umuririmbyi wese mu artiste ibiya bintu ukunda ni nka heritage. Yes. Ndafisa unayikuye. Yes. Nanje ndashaka kuzofata nanje abana tureka abona vyaye na ariko batobikunda uzosanga bakunda ibindi abo nzovyara. Je ndashaka nanje kugira label umunsi umwaka ya kwa Fizo yabigize. Yes. Afata abantu mu ntoki ko je ndabitahura sana imonde ndayumva no managinga n'umuntu ndamatsiko naravyize. Ako Frank uvuze ibintu vya label cane bukayuka amarebo yose yatanguye mu Burundi vyanse ko bandanya. Urazi gituma? Ni kwera ntibigeze bashikirwa. Bisiri ko ari cyo gituma. Je nibatwara cyo gituma Sadbi pa Avenue vyanse Fizo Bantu Boy bira. Sadbi yari yazanye iciyumviro. Yarakeneye abandi bantu bashiramo imitara. Nagira atangurana azana ico ciyumviro kuri ide. Ofete nta muntu nari nzi yuko gitangura ufise abo bantu bashiramo imitara. Musi zo kumva Wasafi no ngo Wasafi gusa. Ari tirimo. Wasafi ni ifashwa na chama cha mapinduzi. Ofete ni ibintu birafobetse kubwawe wumva yuko umenga leta ifise uruhara runini. None nka Empire Avenue yari label kandi meze bien fisa abasani babye. Yego. None gasha none umusani wawe adashobora kuronka visa uzuraje kumusabira collabo uko bishaka. Yes. Uburyo buza barasoka icyumviro cyari ciza cabuze abantu bagerekeza n'amafaranga cyane. Yes, explosive. Hello, mambo vipi? Allo. Yambu papa wanje umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi. Watweshe. Yes papa, ninde utwakwiherereye he? Nitwa Robert. Mererenga Mukamesa. Robert aranyereye. You have to come back brother man. Mu minota mike cyane dusigaranye ndakeneye aperi zibiri, ndakeneye message zibiri kuri WhatsApp kuri iyo nimero nyene. Nico mubaza, nico muterera, nico mushobora gushikiriza kuri Frank ku kiganiro. Kumbure no kuri no munsi mukuru mwiza ngoma ndanabipfuriza kuva mu ntango za kino kiganiro ngoma ndabibutsa yuko ndabipfurije umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi ku bantu mwese muri ko muradukurikirana, mubandanye mugubwa neza mwese mwicaye mu miryango, muri mu resto, muri mu bar, muri mu salon, ahantu hose muherereye mushaka kuba muri ko muradukurikirana. Je ndabakunda cyane, Frank arabakunda cyane. Yes hello. Yes, ndagusavye umbwire icabitumye. Frank, iyo ndirimbo yagize izaha impact muri society. Nibaza yuko yes, gushika no munsi ari ituma kubera je naramenyanye n'abantu benshi kubera irya ndirimbo bakuze. Abantu benshi bashatse kuvuga aba jeune. Yes, bashatse kuvuga abantu bafise akamaro ku buzima bwawe. Abantu bakuze bamaze kwitora. Abantu basumba. Yes, naratembeye Burundi bwose kubera iyo ndirimbo. Naramenyanye n'abantu. Uribuka yuko wakoze concert mu Buganda? 2013. Peut-être ni iyo ndirimbo umva ndaronka abafana hari nizeye kuronka umva. Une minute. Yes hello. Manager tuvanye ko wo Mukamesa. Tuvane ko Mukamesa. Baba kweri ki mugomba muvane ko gapapa. Ufanye kuri wo muri mwemera sana. Uramwemera? Yego ko akarimbo ki sabone. Uramaze kugira sabone. Umve azogera kuri YouTube naramubwiriye. Turakomanta. Ucuvuga ati amanda kubone nzi ndakubona. Ni wa wundi yakubwira ko akwemera kuri Buja TV. Yes. Musaza. Sawa, umunsi mukuru mwiza papa wanje. Umugenzi wanje yitwa Donel. Yego, umuturamukirize. Sawa. Aha, uruko atubwira kuvyerekeye iyo ndirimbo. Yaranciriye. Nta bakobwa bakubwiye ati we nawe baranyasi na mama wanje yarambwira ngo ivyo bintu waririmba. Kora umengo nariko urabataka. Yego.
ariko ni ibintu bibaho Yari- music c'est pas Eh. la vie umva urashobora kuririmba ntihabura abo bimaze gushikira muga Yes. tuvuga ko bose ari abana babi Mhm. Yes, ku murongo explosive. Yes, baba. Yes man, wagwan, mambo vipi? Yes, ako fresh. Yes ninde utwakwiherereye he? Ebana ndi Fabrice Mucharama. Mucharama Fabi. respect Ewana turi kumwe na Frank Generation papa wanje, twashatse kukuryohera uno munsi ku munsi mukuru w'abakozi. Ebana ni mzuri sana kabisa. Ego ku ndirimbo ziwe nshasha iruka kudusorera muri EP kuzakera umuririmvyi avuga ati jewe ngarukanye ingufu nyinshi nkeneye kano karere nanje gira ikintu nterereye. Ama kuri mu YouTube bamwitwa gute? Ni Frank Generation 80. Generation 80. Ni Frank hamaje hama 80. Aya. Ego papa wanje, merci beaucoup. Komera. Blessings maniga na mu minota mike cyane amasaha tujana kuri no muzi. Yes Frank, turi ku musozo wa kino kiganiro, reka gene some message mwe atubwira ivy'inyambaro yavuze ngo gusa kuhaje kweri Imana ikuja imbere uririmba neza. Nibaza ko twamwigishije ukuntu akuramo ivyakunda. Bonne fête du travail et du travailleur. Hama big up sana kuri mwese. Frank ati tunakubari sana. Hama ewaga ibikorwa vyinshi turagukumbuye cyane, utubwire naho yahora yaraduhevye kandi asante sana, yatubwiye ko yahora kwishure ishuri ryatumye mpotera. Yes, muze usabe rero n'aba promoter baze baravuza imiziki yanje parce que umuziki urashobora kubihara ariko bakabura abayivuza. Yes cyane gose. Q baba vipi amakuru? Imisi myinshi mwahora he papa? Ku munsi w'ejo ivyuma byaratugoye ntitwashoboye kubana ariko turi kumwe namwe misi yose kuva ku munsi wa mbere gushaka ku munsi wa gatanu. Yes, bakunzi ba explosive Murundi niwe yavuze ngo akaryoshe ntigahora mwitama. Frank reka ndagushimire cyane kugusura kugaruka kwawe mu muziki na impact na contribution wamugira mu muziki kuva kera. Ndakwifuriza amahirwe papa. Murakoze cyane. Ndibaza sinzosubira kumara igihe. Yego. Nakubwiye uko na la semaine prochaine bigenze neza nzogaruka kwera ndashaka gusura indirimbo. Abantu niwe bariko barambuza. Yego. Jango sinice. Ngo ndayifise. Ice tu wene sinchumbiza abantu kuko neza gukora mfise umwanya munini nataye cyane nako ndanezereza abakunzi banje ndagerageza kwiratara. Ego merci beaucoup en tout cas wakoze je nagehewe kandi mu mwanya wari wose munsi wose wa welcome imbere y'abarundi n'u Burundi bw'ishobora kuba yagiye. Ndayikunda sana naho n'abandi ngaha mu kiganiro niyo nguma ndaba. Thank you. Yanyohera irafasha abaririmbyi vraiment big up sana boss wanyu Imana muhezagiye cyane. Turi kuri Canal Plus kuri 398, turi kuri Star Times kuri 110. Je nitwa Q Baba, the son of the living God, Mr. Yuno. Chuti namwe bagenzi mwadukurikiranye kuva mu ntango za kino kiganiro, reka ndabipfuriza amahoro ava ku mukama. Mugire ibihe vyiza, mugire umugwiza ivyona n'ivyonona, mugire ivyinjira nibisoboka. Naba ndabipfuriza ku mukama we nyene amahoro atanga byose, yuko yoba amahoro agataha mu mitima no mu miryango yanyu, ariko kandi abaha agafaranga canka akanoti gatahe mu makonti no mu mifuko yanyu, mugume mutagase kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Dusubire kandi ku munsi w'ejo mu kindi kiganiro ca Explosive. Mwandaye mugira ibihe vyiza, jewe ndabakunda cane. Ciao ciao.